uvyaye ukiri muto utaraheza amashuri mva biragoye cyane ntivyanyoroheye Chanel avyaye akiri muto turamubuze ko twarakubuze n'umwana wawe turababura marihe kwanza mu gihe cyajyaye nta muntu yabonye imyaka 10 yarahuma nta nabonye 9 yarahuma twabonye yakuze muzananye muko mugirana ama TikTok kuri Mabuja kumwe n'umukobwa wiwawe kijya gihe mwarihe yarihe wari mu biki nk'umuvyeyi kuko siho wari bo cyambere na mbere kwanza ndi umuntu nakunze gushira umugaragara ibintu by'iwanje kuva uyu munsi naya masaha mubimenye ko Lolo yitwa Papa Rahma nta kintu na kimwe kirigera kimbabaza mu bintu byose bamaze kumvuga ko nta na kimwe kigera kimbabaza kubera umutima wibuye man je ndi umuntu nzi icyo ndi twe tukaba tuzi ko ku mihanda ko ari umwana Rahma ari umwana wa Ruriro tukatumva ariko arihakana ko avuga ko yatwaye inda ari muzaririsha ariko Rahma urumva Rahma nta post afise ngaha muri ibintu tuko turavuga umwana wanje ariko nta kintu je ndigera mvuga kuvyerekeye Rahma kandi urumva Rahma si umuririmbyi ntakina amareresi urumva Rahma n'umwana wawe kwanza ko atakina amafilme kandi mbona yo bishobora nigeze abona ari jewe ngiye kumuvuga ariko kuko je nje ndi umuvyeyi wiwe uwo muvyeyi wiwe yagiye kumuvuga ninde babake wapi kweli uramanise mana mukana na mufugwa vasiyo babake nta wenzi uwo muntu yabivuze neza tumweshe sante tumwe mwana wawe sante mwana wawe jewe umuntu yagiye kumuvuga nta wenzi mimi naona video ya mzizi wa jiwe lolilo mimi ndamvugira nabwiye ko je nkunda kuvuga n'ibitanda batani wo mbwa turaba journaliste turabibona kandi tukabivuga Shani Queen no munsi ari mu rukundo ntari mu rukundo yego ari mu rukundo okay batuvuga ko byinshi ariko nyuma y'ivyo byose tuba turaba mama tuba turi bashiki b'abantu tuba turi ba tantine b'abantu donc turafise ubundi buzima natwe kandi turafise n'imitima yego naringe ntabajije ikibazo gikomeye Shani Queen Hi bakunzi ba Yagatek muraho mumeze neza amakuru y'iminsi mwaramutse mwiriwe bonjour bonsoir good morning good evening umwe wese bivanye nawe uherereye nukumerewe nukugowe neza kaze mu kiganiro ciza cane kaze mu kiganiro kibazaniye vyinshi kandi bishasha kaze mu kiganiro kije kubereka iyindi shusho mutari muzi canke mutari mumenyereye kaze mu kiganiro kije kubaha kumenya ibindi vyinshi kuba musanze mwitwa abaririmbyi canke aba influencer canke aba youtuber bivana n'izino mwita bivanye n'akazi akora uno musi rero tugomba tuvugane numwe beshi mu muzi nka Shani Queen ako je ndamwita akazi na mweshe mutamenyereye Kamonia reka tumwakire karibu merci beaucoup uraho umeze neza ndashima Imana kandi nkumvuze muri hano cyabaza ngo ndabesha bavuze ko ari ubundi mumoni bavuze ko ari ubundi amazina yose batayazi nk'utazi amazina yose nk'icyo nashobora kurimenya yitwa Chanel Monia ushobora kumwita Shani Queen ushobora kumwita Mabuja ushobora kumwita Mama Ndenande Mama Rahma cyangwa gitare mazina ni menshi uno munsi tugomba tuvugane na Shani Queen ngo no musironda babwira ikintu kimwe mutazi you guys are not ready tugira tuvugane nka Mama Rahma maze mwagira ivyo ukora umuririmbyi kubera ko nyuma yuko umuririmbyi n'umumama nyuma yuko umuririmbyi n'umuvyeyi inyuma yuko aba umuririmbyi arafise ikindi kintu ari uno musironda muzanye muri ico kindi kintu ari nka Monia Mama Rahma Mama Otinel iyo baguhamagaye mama duhere kuri ico kintu cambere iyo bavuze ati mama wiyumva gute birangyohera cyane iyo bampamagaye Mama Rahma Mama Otinel birangyohera kuko kugira umwana n'umugisha umugisha udasanzwe nko ku muntu ataravyara uwo munezero sinzi ko yoba wuzi ariko kuri je birangyohera cyane je ndibuka donc aje nakunze umuziki kuva kera je ndibuka udu presenta ko mugira mu vyari sizofa ndavyibagiye kubera Farama yaje kuri stage abavyibuka bacabisha muri commentaire avuga ngo kwanzia leo ngo sio tena Lolilo ngo mtanita ngo nilizala aryohewe ndibuka ko abantu benshi vyarabatangaje amenya barango kubatangaza kubera ikindi kintu ariko nitwari tubimenyere muri entertainment nibaza ko abantu bazi kuva kera entertainment wamengo
ntibavyara je peux dire ça mugabo rero tubibonye c'était ikintu ciza ariko ibazo ngira ndakubaze wavyakire gute kuvyara ukiri muto ko kigiye wari ukiri muto ndisera wari ukiri muto nizahe ntambamye wahuye nazo mu kuvyara ukiri muto Bo kuvyara kwanza ukiri muto nama nabivuze biragoye cyane no mu muryango kubera abavyeyi ntibavyakira neza bo indoto zose navuga z'umuvyeyi abayifuza ko umwana yoheza amashuri abayifuza ko umwana yoheza amashuri hanyuma akubaka ubwiwe rero iyo uvyaye ukiri muto utaraheza amashuri mva biragoye cyane ntivyanyoroheye umaze kwibaruka abantu bakamenya yuko wibarutse nijyahe gisho baguteye nk'umuntu yibarutse asanzwe ari umuririmvyikazi bo muri icyo gihe nta jisho rinini cyane bo simvuga ko ari ijisho ribi bandavye kuko kwanza sinzi ko bari bazi n'imyaka yanje kuko benshi ntibazi n'imyaka yanje mugabo bari bazi imyaka yanje urabona ukuntu ijisho rica rihinduka ijisho rirahinduka mu babanyi no mu muryango urumva umenga sinzi ikintu cabaye nibaza ko I mean twebwe abantu twakora twaravuga tuti je shaka kumena nka Shani kuko cyagera wari umustar vraiment nitwave duce uburyo ni bubamfu cyagera wari umustar abantu bose bavuga ngo yongo yo je ndibuka ko twari n'umugenzi yita Shani Queen ndakuramukije aho ndaza kundakura ibiganiro byanje kandi no baravyita babivuye ko ari fier umaze urashitse uravyaye uribarutse ukiri umuntu muto intambamye wahuye nazo mu kurera ikibondo ciwawe ca mbere ahanini ubufatanyije n'akazi kiwawe zabaye izahe ba inama za mbere kwanza n'ishuri ishuri nibize ngo bibandanye neza kurumva umwana n'amashuri no muziki urumva n'umwana bo ariko nararonse hari umumama yambaye hafi cyane no kuri umwana wanje yaramfashije kumurera ego wavuga yuko kuvyara ukiri muto dufatiye kuri ivyo kubwiye wavuga ubuzima niki kuvyara nkiri muto n'ubuzima ego boje nibaza yuko umwana w'umukobwa yobanza kwanza akiga agaheza amashuri hanyuma akitahura kuko mu myaka mikeya nko guhera nko kuri basi tuvuge nko kuri 15 gushika no kuri 18 kwiyumvira ko utabura urapanga ubuzima bwawe neza uniyumvira yuko umwana yobanza kwanza akiga agaheza amashuri hama akaca yiyumvira icyo yokora nivyo numva vyo mubera ubuzima bwiza ego ni Shani Queen yatanguye muri entertainment bakobwa ba mbere batanu ba mbere muri entertainment yo mu Burundi nk'umuririmvyikazi kiriya gihe ikibanza abaririmvyikazi bahabwa n'ikibanza abaririmvyikazi buno musi bahabwa nico kimwe tandukaniro ririhe biva kuki bo nibaza yuko muri iki bose cyo kimwe sico kimwe ariko ubu baratangwe kubitahura buke buke mugabo sico kijya gihe vyari bigoye kuko kijya gihe uri umwana w'umukobwa ugiye mu muziki bakwita amazina menshi kandi vyari bibabaje ariko ubu hariho ababigiyemwo bakabona yuko ari akazi bo bivanye n'ukuntu ibihe vyagiye birahinduka mugabo ntibirahinduka cyane gusa kera niho vyari bigoye ego Jembo numengo y'amazina acari yandi nyene aracari yandi nyene Nindaya nugiye kwidandaza nugiye kwiyerekana kugira abagabo bamukunde ntuzoro nk'umugabo nta mugabo azogukunda uri mu muziki mugabo ubu biratuma gute gashaka biratuma dada biratuma n'ukuri kera hoho twari tugowe ubwo kera hoho kwanza urabona ubonye umuntu arashobora kumwita indaya uyu wundi barabihinduye sheri ni Slay Queen amazina yarahindutse ni Slay Queen bo kera biho kukwita kwanza icyo kintu cyari ikintu gikomeye icyo gihe kandi byari bibabaje kandi biri no mu makomantere ababaje cyane akunda kumbabaza ngabo
Bibakwisa ego narabimenyereye so je nibaza ko ubu vyotuma ego Chanel vyakiri muto turamubuze ko twarakubuze n'umwana wawe turababura marihe kwanza mu gihe cyajyaye atuka nta muntu yabonye imyaka 10 yarahuma nabonye 9 yarahuma twabonye yakuze muzananye muko mugirana ama TikTok kuri Mabuja kumwe n'umukobwa wiwawe kijya gihe mwarihe yarihe wari mu biki nk'umuvyeyi kuko siho wari bo cyambere na mbere kwanza ndi umuntu nakunze gushira umugaragara ibintu by'iwanje sinzi ko ndibaza ko abantu babibona icya kabiri nta mwana wanje nari gukunda kwaja ku bintu by'amarezo sosio mu gihe akiri muto kwereke no umwana akiri muto ifo kwanza ko abanza kwanza agakura urumva baba bashira ko bakiri bato babagirira nabi cyangwa bakora amakosa umwe wese arafise ukuntu rero umwana wiwe ariko jewe sinabishimye muri ico gihe okay ya mugabo Rahma ico gihe amaze kuja kuri no kuri rezo sosio ni kuri nuze yanje TikTok yanje ndibaza bo kandi yari akuze deja afite 20 ans turashaka kugira tuntu n'utundi ya nico gihe sinashimye ko okay ni yahe mpamvu yinyegeje inyuma ya relation nziza tubona yarahuma na mama wiwe kuko kenshi abana bari muri adolescence je vais dire nabana badahuza na mama wabo nabana badahuza na mama umva worumengo mama ntahura mama ntanyumva ni yahe banga riri hagati yarahuma nawe we guhuza bo ibanga nuko nabaye hafi yiwe cyane kuko urabona umwana w'umukobwa bisaba ko mama wiwe nawe umuvyeyi urabizi ya turahuza cyane kandi urumva nakuze ndamwigisha ubuzima je ndakunda kugira ikibazo kubwiwanje imine kadusangire n'abatumire je ndafise ubwa mbere narafise ikibazo cy'ukungene mbana na papa w'umwana tumaze kubana kuko tumaze kuvana ntitwabana nkagira ingorane ntavuga umuvugishije agaca avuga uri kurondera kumvugisha ushaka jewe urondera jewe ugasanga ahagaze muri ca kibazo no kwereka yuko ushaka umugabo gusumba uko umushaka byarakoroheye kugiranira imibonano na papa Rahma I mean relation nk'umuvyeyi musangiye kurera nitwigeze tugira imigambi yo kurerana umwana ico kintu kirancanze kuko yararyohewe atubwira ko yavyaye je ndavyibuka naho narengira umwana muto shari yararyohewe bivuga kuri stage nayo umwana muto nari nagiye kuraba kuri Saga plage je toje nayo umwana muto vraiment mugaje nakunze ikirori kuva kera yarabivuze vraiment ndibuka ya indirimbo ngenda yinibuke kuva uyu munsi naya masaha mubimenye kololo yitwa Papa Rahma ako kantu je mutwi wanje ndakivuga ko yakagize rero urumva tuciye twumva ko biragoye kumva mugabo c'est ta vie privée peut-être ko je ndemera yuko jana turemeranya ko habaho vie privée ku mihanda uko biba biri kose vie privée irabaho turiko turaza kuri relation yiwawe na Rahma arakuze eske vyarakoroheye kumutahuza igituma tabana papa wiwe wavuze ko muri proche kandi murayaga vyarakoheye kumutahuza igituma ari umwana w'umukobwa akoranye na mama we mugatabana papa wiwe bo cewe nta byinshi novuga kuri ivyo mugabo umwana yarizwe na nyokuru wiwe ya jewe sije namureze nabandi hafi yiwe mugabo yarizwe na nyokuru wiwe abantu kenshi biraborohera kuducira urubanza nk'abagore babireranya abana ba mère célibataire je veux dire ni bihe bintu bashobora kuba barakuvuze ko nkashani yireranya umwana bikagukomeretsa ukumva umengo wallahi mina bitoka ndani nabiheba byabuzazi nta kintu na kimwe kirigera kimbabaza mu bintu byose bamaze kumvuga ko nta na kimwe kigera kimbabaza kubera umutima wibuye man je ndi umuntu nzi icyo ndi uwo nzoba uzoba nta uzi sidanganyane mama uzobi nzoba ndabona ego umuntu yitegurira kazoba okay uzoba tubwire nko mu minsi ngahe je nifatira agafoto kugira ariko usanga uzoba bizongora kubemeza ko tuzinanye ifo ko umuntu abavuga ati ndifuza himbere boya sinovuga sino bivuga bava kuroga batakuroga nataka baniro basikuroge ndugu yanga basikuroge ndugu yanga
reka simvuga imigambi yanje yakira ibivuze icipfa mugabo ariho umuvyeyi ashaka ko ariko araturaba ugasanga aracari muto ari bungenze ari muri entertainment kubwiwe avuga ati iminsi yose kuzaramo aba bato umwe ni muwe uyu mutoto cyo cyumvira cuba caragushikiye igihe wamenya ko wibungenze namba kitagushikiye ni igiki wo mubwira ico no muhanura coco kwa ikintu ca mbere Imana nyitanga umwana urashaka kumurondera urashaka kubishaka mugabo ntumuronke kuko hari abantu tuzi ngaha barondeye abana vyaranse mugabo umuronse no muhanura ko yo muvyara hanyuma abantu nabo abantu ntibaba bazi imigambi yawe data wewe ni ubuzi imigambi yawe wewe ni ubuzi ati jewe no musi nafunguye cyangwa sinafunguye urumva ifoko wewe nyene wigira inama kandi ntuzoryohereza abantu bose abaswahili bavuga ngo hautarizisha watu wote donc ifoko urakwiraba wewe hanyuma ukora ivyo wifuza nibikubereye yego gute ubuzima bw'umumama w'abana babiri ubufatikanya n'ubuzima bwo kuririmba imbere yuko tuja mu kazi kiwawe atari indirimbo yawe maze imisi yarandoze Jehova yarandoze Jehova yarandoze yandirimba like banduri myiza wayino turaza kuvuga inspiration yaho yavuye ubuzima bw'iwawe nka mama w'abana babiri n'ubw'iwawe nk'umuririmbyi kazi nk'ubw'iwawe nk'usanzwe akina amafilme n'ibindi ubifadikanya gute kenshi cyane biragoye biragoye cyane ariko ndagerageza niyo mpamvu abantu bamambajije kubera iki tukatakubana mu muziki hari ibintu byinshi biba bigoye nama nanabivuze hari igihe biba bigoye uronse nk'amahera ukagomba gukora nk'indirimbo mugakuca usanga umwana arakeneye kinakiriya urumva ngaho bica bisaba ko ubanza kwica kimwe kugira ngo biragoye turabonye mabuja kuri TikTok n'umukobwa we mwiza cane Ram ndamukunda cya mukobwa wawe ndakunda ukungene afise araspinga self confidence uri kura en fait wakoza you did a good job nk'umumama vraiment high five wakoza akazi keza nk'umumama uko hariho nk'umuntu ushaka kubona kuri Yesu ukavuga ati cya muntu nibiki turababonye abantu benshi barabakunda muraryohewe araje kuri rezo sosio kuri TikTok yiwawe hama raho maragiza amatake kuri rezo sosio dasubiramo cyane mugabo aramubayeko bijya bihe yabibayemwo gute nka Rama wewe wamufashije gute nka mama we kuko twese niyo duya dusabana kandi barashaka kuja kuri rezo sosio umuntu ugasanga arashaka kumva ati basi Chanel bibonaka birende kaye kuko ivyo tubamwo ndemera ko ari biza kugira ngo bishobore gufasha abandi bari nyuma yacu so mwabibanyemo gute n'umwana wawe wamufashije gute yavyitwayemwo gute kugira ngo mbega uvuga ajya amakomantere abantu baba bariko baratanga amakomantere bariko baratanga nacagiye tubamenya ko yibungenze bagatanga andi makomantere boje ivyo bintu Jesse nigeze ariko sije nigeze ndabivuga si wewe bon kubona amakomantere yarasanzwe amaze kubona nayi wanje yaramaze kubona nayi wanje bandika kandi ati mama ibi nibiki amubwira yego nibwo buzima tubayemo ndo yale maisha yao sani ndo yale maisha ndaki umuntu ashaka kuza akandika ikintu nawe wenyene ukiyumvira abura tuko wapi none umuntu turazi nayo ibi nibiki kwanza ikarandika kwanza yavyumviriye gute bo yaramaze kubibona yakuze abibona yakuze yumva bamvuga mugabo ivyabazi abazi kuri nico gihe naco vyamubwira kwanza urumva kwanza sibishasha sinantuze yiwe ni ari na account yiwe donc ni wanje urumva kenshi nije nabibona ari ngaho arishaye ikintu cababaje abantu benshi nandi cambabaje abonye umuvyeyi wiwe ariko aramuvuga nkuko yamuvuze ikintu cambere niyumviriye jewe nk'imbibona sinafise telefone sinani kuri haziso kuva zitamvuyeko ikintu cambere niyumviriye ni jewe nk'umuvyeyi bimbayeko wallahi nigenda kupigana kandi yo si blague kwa jura biziko ngo amugumye narabihevye Yesu yarankije Yesu ni mwiza dushinge naye ngekwa ni zamani ningepigana meturi byaca vipi yifashe gute bo cyambeje nigeze abona ari jewe ngiye kumuvuga ariko kuko je nje ndumuvyeyi wiwe uwo muvyeyi wiwe yagiye kumuvuga ninde babake wapi kweli urama nisema na mukana na mufuku wapi sio babake tena wenzi uwo muntu yabivuze ninde tumweshe sante tumwe mwana wangu sante mwana wangu je umuntu yagiye kumuvuga nawe
byarabaye reka ndaziguhiza nkuru namutazifise je mpiyo nkuru man mimi naona video ya mzizi wa jiwe lilo mimi ndamvugira nabwiye ko je nkunda kuvuga n'ibitanda batani wo mugabo turaba journaliste turabibona kandi tukabivuga na towarahama byose arabikura twe tukaba tuzi ko ku mihanda ko ari umwana Rahma ari umwana wa Ruriro tukatumva ariko ari hakana ko yavuga ko yatwaye inda ari muzaririsha nivyo nariko ndavuga uvuze rero we ko atavyo wamenye cyangwa kujya mu vye yatariyo cewe navyo bintu navyo namenye uwo muntu ntawenzi shenutse abo ngwambe ndavyumvise ikintu je nzogenda kuvuga haba ari cyo muzokwakira none mu gihe atari je nabivuze hari je ndumuvyeyi wiwe Chivyo uwo muntu yeye urumva ujya mu nta nubuzi awenzi okay tugarukire mu buzima bwiwe aratwaye inda twese twaratwaye inda tukira abana birashitse Imana iramuhezagije umwana twese turahezagiza abana ndagusabye ndemeshe kwa mubaye hafi jewe je nta histoire ya Rahma noza oya tuko tuvugana nkawe nk'umuvyeyi wiwe apana kuri umuvyeyi wiwe yego ariko Rahma urumva Rahma nta post afise ngaha muri ibintu tuko turavuga umwana wanje ariko nta kintu je ndigera mvuga kuvyerekeye Rahma kandi urumva Rahma si umuririmbyi nta kina amareresi urumva Rahma n'umwana wawe kwanza kweka atakina amafilme kandi mbona yo bishobora nta kintu na kimwe ntavyakunda ntavyashaka navyo yigeza donc navyo yigeza ashaka ivyo azokora kuko yahejeje amashuri muri 2025 tena akunitumira sizamani tulikuwa barafiki mimi na wewe shani tuko barafiki sasa jana nao kunitumira mufete mimi niko tantina kijaji nilisahau batu balikuwa bengi mpaka nikasahau nakusame urumva uko yahejeje amashuri ivyo azokora niwe abizi ego ariko kuvuga ngo mvuga ubuzima bwiwe oya nukuri nande sindabikunda kuko afise ubuzima bwiwe kandi abufise mu maboko niwe decide ivyo umuntu avuga nivyo atavuga turiko turagaruka mu kiyago nka Shani Queen tugira tugende ku Shani Queen n'umwana wa kabiri yego umwana ile beje yako unaona uko na mwanamke wa 10 tuongee tubarize batajuana kandi abo baba mwana tukicara imbere banakuletea kado wanakwambia mimi naletea kado sema tumalizia simia ndo mama yake niambie bamwana niambie tinde tunamaliza kweli ya byarakoreye nyuma y'igihe kirekire gusubira kuba umuvyeyi uko je vyarangoye amina mfise umwana w'imyaka 10 n'uwo mwaka deje imyaka 10 vyarangoye bimeze nk'ivyo wanje kubera reka je nawe turasa histoire Rahma afise 11 ans niho namukurikije vyarakoroheye vyaranyoroheye sugusha bisabo bire yapuze igisese sugusha bisabo kwasha bisabo kweli sibiri kumiza tena ya mara mupya yewe nilisikia vingine vitu vya hatari sasa juu mwana rero haja haji kintu nabonye gadata ano uvyaye ukiri muto ugacusubira ukavyara wamaze gukura urumva haciye imyaka 10 no 11 ans haciye 11 ans umva ni nkuko uba wakuze umva uba wabaye ubundi muntu cyo gihe urumva nari umwana sindavyibuka byo kuri Rahma mu nyuma rero numvise uri oraca muteba kundi tuongeze kangine basi kangine katakwereka Mungu ndo anapana Allah inshallah Mungu ndo anapanaga na kipana nazala ego abana babiri basumbana gutyo I mean nibaza ko nicahe kintu kimaze kuba mu buzima kigashika ukavuga ati Imana iyo aba bana I mean mbana n'umugabo uko jari gihe bishikira ntivyari kuba bimeze gutyo ariko ikintu kimaze kuba bigashika ukiyumvira gutyo nikirashika ahubwo je biranyorohera cyane kuko hajya no kubera baje bana bawe batarakura niko ujya mutoye nawe nyine atarakura ujya mukuru ngo akure hajya biraryoshe cyane iyo umwana mukuru aruta muto donc ni nkuko arashobora no kumurera ega je ni wamurera umwe afise 10 undi afise 9 ni wamurera oya mugabo shani jari gihe yashika nkavuga ati nk'ibi bintu yaba je mfise bafise niba biko biragenda gutya ibirigera bigushikirana rimwe nibiregere binshikira kandi je ndi umuntu ufise umutima ukomeye
umuntu nzi gutahura nico gituma muri gitare kwera ya ndi gitare kabisa ndi gitare n'izina ryanje gitare original umuntu ibintu byose binshikiye nzi kubibamo kandi ndi umuntu n'ukuri ndicara hasi nkavuga nibi ibi sivyo ibi nivyo donc ibyo bintu ntibirigera binshikira ariko ahubwo birangyohera kubona ko Rahma arashaka kurera muto wiwe ashaka kumukoresha nka devoir je ntahari bibaza ko biryoshe tu Shani mama Rahma na Hotinel à part yuko uri umuririmbyi urafise ikindi kintu kigufasha kubeshaho abana bawe ikindi kintu kimfasha akazi je veux dire oya nta kandi kazi uretse ko hari igihe nshishamo nkakina n'amafilme ego ibintu nk'ibyo tugira tuvugane ku ndirimbo nkunda cyane utayikunda biragusha Jehova ni indirimbo twavuga ko ari gospel ego indirimbo y'Imana irimwo amajambo ari profond twavuga ko ari histoire vraie canke ni juste inspiration waronse honyene jewe uno musi ngiye nkakunda Jehova cye numva umenga mu mutima sinzi kubera kugira ndayiririmbe ibintu byinshi donc harimo sinzi ngene novuga undi munsi ndakwemereye ko nzogaruka ari byo nje kuvuga kubera unatura ko tarawusiriye naze nikalia tata unasikia na machozi we ya gitare roho ya chuma Shani kuna sana kwa kana machozi pakikuwa vingine vitu binakukumbuka ya ufati kandi ndirimbo igituma ndayikunda ndiko ndayumviriza ca ndaba ibihu umuntu ababamwe burya hariho ibintu nkunda kuvuga urabona twebwe benshi turi kuri izi réseaux sociaux waba uri umuririmbyi canke uri umu influenceur tuziriko kubera dushaka gufasha abantu nkuko mvuze ukabutumvirize ukabutazi indirimbo za kera za Shani Queen ukabutazi indirimbo zishaka zubu za Shani Queen ushobora gutahura ivyo ndiko ndavuga mugabo wumvirije ingene yimpowering abagore mu ndirimbo zitandukanye ugacumviza n'irya ndirimbo yawe yasohotse je ndi mu bihe bibi vraiment sino kubesha byari bihe bibi ndavuga ati warashoboye yaragufashije Udabiho nubu nkiyumviriza sana gusa nace numva shaka kumenya eske yabonye ivyo ndimo canka no ari mu bihe canka ari mu bihe bisa nkibi nakwemereye ko nzogaruka ngaho ariko nje atano ko ndana deni nibitugana ko ndana madeni yangu si tunaongea kwanza vingine lakini ibyo nataka jibi ko ndani mu maisha yo ile nyimbo ya ndirimbo ni histoire vraie nubundi buzima nagiyemo ariko ndakwemereye ko nzogaruka nje ari byo ngo tuvuge yandi majambo Shani Queen yarakijijwe ivyo byose nzogaruka kubivuga hari ikintu cyahinduye donc hari umuntu sinzi ko no vyita Imana yarahinduye ubuzima bwanje nico gituma naririmbye irya ndirimbo ndakwemereye ko nzoza kuvuga yonyene nje kuvuga byerekeye iyo ndirimbo byo safi sana tugira tugende ku bibazo nita TikTok autawaza ba usiniumizi autawaza manake nakuuliza pa amacho duheza amasara agiye ya brochette iraturindiri foke tuisha mu maisha mazuri ikibazo ca mbere vuga umuririmbyi kazi w'umurundi umubonye ari muri nouvelle génération wifuza kumera nkawe muri nouvelle génération ababa mupya damu ya mupya wose ko tukazamana atakamuko wa hivi mbare bana bare bachemuka none iburiya ndakubatse iyo ushaka kuba nk'uwundi muntu basi akwespira ubumukunda Mona Walda Mokenzi my best friend Mona Walda ndamukunda cyane gose umutima muzokora nakaririmbo ndagusabye karahari deja oya shaka kandi Sakora na album ndio nanje bunzo ndayizamo nko mu video queen ona voilà unabibona okay Mona Walda ikibazo cya kabiri kivuga ngo uno munsi baguhaye ububasha bwo gukura umuntu umwe muri entertainment yose apana muri remvyi aba journaliste abaririmbyi aba influencer umuntu ubona atuma bibiha bakubwira ati uyu muntu mukuremo urafise ububasha yo bande Jeko nivugira vyiza gusa ivyo Shani Queen byongora kwanza nta nabonzi benshi ya byongora okay umukobwa wo mu journaliste ariko arabikora neza cyane muri kino gihe ninde je nkunda wewe ndagukunda no munsi bo naragukunda sinakabikubwire ndagukunda no munsi
nzogukunda nejo yo sukubera turi kumwe urakoze oya reka nishadira afite amayemusi reka oh my god ndaze cyane nurire urakoze ya okay Shani Queen no munsi ari mu rukundo ntari mu rukundo yego ari mu rukundo okay Shani Queen uno munsi bakugize umukuru w'igihugu cy'u Burundi bakubwiye ati aba bantu bose bari muri entertainment bakorere ikintu kimwe ucuvako ni ikintu kimwe gusa ukora ucuhagarika kuba umukuru w'igihugu wokora iki mubanza kwanza kubabwira bakundana bagira ubumwe no shinga ubumwe hagati yabo kuko ubumwe buje hacaza n'urukundo hacaza ni donc cha tugira nishaka ubwo rukundo ruhari ubumwe buhari cha tuvyumva kumwe twese yego nico no bakore nica ubona gihari muri entertainment y'ubu kitari gari muri entertainment ya kera cyangwa cyari gari muri entertainment ya kera kidahari ubu cyangura ku okay tuvuze mu baririmbyi vuga bitatu byari bihari kera mu baririmbyi ba kera bidahari mu bubu canke bihari mu bubu bidahari mu bakera ivyo vyongora cyane byumvira cyane kimwe abarimvyi bo barakundana barakundana bo kuri bo donc generation ariko na kera naho nyine menga barakundana hari bivuga yuko abarimvyi ba kera bakumira abarimvyi bubu nivyo ahubwo se abakera gusaba bakumira ahubwo nabubu barakumira abakera umva barakumirana ni bwa bumwe bavuga ni bwa bumwe navuga ko budahari kuko mukuru abona umenga ni yarondera muto aramusuzugura hava musuzugura kubera murondera kibazo cyambere no kuwaza kumbatsa mana fasha mana ega burya namwe mukora akazi kagoye navyarutse navyo narinzi iyo ugiye kuba iyo ugize ikiganiro n'umuririmbyi wahora wemera donc birashika nawe murafisa mukunda ukaronka uwo mwanya ugasangana umuririmbyi ukunda wamye ubona kuva kera wiyumva gute ntushobora kumva ubwoba canke bigenda gute uri mande yiwe canke ntibishobora gushika ukabura ibintu uwo mubaza bivanye nuko ubwoba donc iyo ubonye umuntu ukunda uribuka ikiganiro ca mbere twakoranyije nawe kuri EFB hari kera cyane ukiza narabuze ubwenge navuze rero ujya no mbona muri televiziyo misi yose kandi kijyagiye wibuke yuko byari bigoye nibaza ko twari nk'abakobwa babiri bakora kuri YouTube kenshi twakorana n'abahungu abandi bakobwa ntibatwemera hama sishobora kuza ntateguye mvuga ati ibibazo vyanje biri gutya na gutya ndamubaza ibi nibi urumva hari ugira ubwo bugashaka utanga bukagugumiza ukavuga ati yo pourtant je umuntu nkunda biranyorohera ahubwo hari abantu ntinya mbonye mvuga ati bambwiye dushaka korana naka murangira nubwo bati uyu ndanzi ya wapi ko mbanzi so ataranuka canke araza kumbwira nabi aho atanifokeya mwene abo bantu vraiment biratugora no kubegera yego mugabo iyo mpuye n'umuririmbyi nkunda mba numva umengo ndisanzuye mba numva ndyohewe kandi je biranyorera kuvugana n'abantu so nibingora cyane hari gihe je mpanyumviye ati birabagora kumbure nawe aho uri umufana wiwe uramubonye ushobora usanga bya bintu wapanga byose ushobora kuvuga ati nikimuriza iki aza kunyishura gute bifata gute ndakunda kuvyumvirako okay ikibazo ca kabiri so agasunika rugira doziganira ciwacu gira ijambo ubwiye abantu muri entertainment babavyeyi kuko ngene barera abana babo kuko ngene baba expose ku ma réseaux sociaux hamucugira n'intege uteye aba bakiri ko baratangura bifuza gushika kure nk'aba tangura kwanza cyambere wewe mwishura wumva utevye jewe ukuntu meze jewe ndi calme mbashaka rero ibintu bigende buhoro ngende ndavyumviriza buhoro kuko hajya kuvuga igihe usanga uvuze umva kwanza ko wumviriza neza kugira ngo wishure neza naringe ntabajije ikibazo gikomeye Shani Queen tuzi anywa inzoga na Shani Queen no musata kinywa inzoga mimi anaomba mai mimi nikasema mbona wewe kwa rafiki yangu tuko tunabobeza
Shani, toka siku gani kwanza wahemutse? Mimi nilishakwambia ile nyimbo ni nyingine maisha yangu. Ile nyimbo niliimba, ita ndirimbo naririmbye. Ega turafise umwanya turashobora kuyivuga. Oya, tuzoza kari. Kwa ni birebire gose. Ni birebire cyane urumva. Imana yarangiriye neza. Ego. Mana kuburirimba ngo abo Yesu yagiriye neza. Nibo bariko barashima. Kuko burya Imana guhindura ubuzima. Ego. Erega abantu iyo mwumvise uhindurwa ry'ubuzima, donc Imana yarampinduriye ubuzima. Hari igihe abantu baca biyumvira ngo amahera yarabonetse. Oya, hagiye hari abantu tugomba kuronka, tugomba kugira Imana kugira ngo tuzoronka amahera. Abo bantu barahari. Ushobora kuzunguruka ugakora mugabo ya mahera nuzoyaronka amwe wifuza. Mpaka uzogira Imana niho. Haleluya. Urasubira kuririmba mu rushengero? Haleluya. Cyo ririmba byose ariko Imana yarangiriye neza. Amina. Okay, ikibazo nako ndabaza Gasunika Rugini, gira ijambo ubwiye umumama byo biriko biragura muri kano kanya gufatanya ubuvyeyi bwiwe nk'umumama hamwe na entertainment. Je nibaza yuko kwanza iyo bikora kwanza yabanje kuvyumvira, kubitegura. Ndazi ko hari igihe Imana ishobora guhezagira umwana utabiteguye mugabo narabe donc none nashaka gutegura kazoza kiwe. Abanze kwanza ategura ibi hanyuma abe n'umuvyeyi birafasha cyane. Kuko ndazi birashoboka dada, birashoboka urashaka kwipanga ukavuga ati ndiko ndakora mu myaka 2 nzorongorwa kuko ubunye n'abamama basigaye bafasha mu muzeya. Sinka bimwe twari tuzi ngo umupapa niwe ategerezwa gukora byose mu rugo. Umva n'umugore arakeneye gufasha. Donc iyo banza kwanza kipanga nimba ari wiga akiga agakora cyangwa nimba ari uriko ari muri uwo muziki akawurondera akabikora nk'akazi. Kuko umuziki wacu hariho abo usanga babigiyemo sinzi kubizi. Ugasanga hari ababigiyemo mugabo batagira ivyiyumviro. Donc nuko je nimbaza yuko banza akipanga. Ego. Agasunika Rugi ku bantu bibaza yuko Shani Queen atari umuvyeyi mwiza. Je nibaza yuko abantu umuntu wese arafite ubuzima bwiwe kandi ubuzima bwacu nta muntu azoza kubutuvugira. We dada ntushobora kuza kuvuga ngo je meze uku meze kuriya canke je ngo mvuge dada meze uku ameze kuriya ko sinzi nuko uno munsi wariye dada. Sivyo ndakubona ndabona ko wambaye neza uberewe ariko sinzi ikibazo ufise. By'abantu bavuga sinzi ko ari wo mwuga wabo kuvuga. Nibaza yuko umuntu yobanza kwanza agatoza umuntu uwo ari we kandi umuntu kumuvuga uko umubonye yambaye kuko umuziki wacu turimo wonyene urabizi batuvuga ko byinshi ariko nyuma y'ivyo byose tuba turi abamama, tuba turi bashiki b'abantu, tuba turi ba tantine b'abantu. Donc turafise ubundi buzima natwe kandi turafise n'imitima. Yego. Sezera ushimire aba fans ba Yagateke ucubagiragire subscribe kuri Yagateke. Ndabashimiye cyane kandi mwanyakiriye neza. Yagateke ndayikunda. Babandanye bagira subscribe. Ego. Ndagushimiye cyane Shani Queen, ryari iteka n'umunezero gusubira guhura nawe. Nukuri mini kwa nakukumbuka vraiment mbere ya kamera lakini je nyuma ya kamera siyo byataje. Ego wakoze cyane. Ndabashimira abakunzi ba Yagateke mwe mwabanye natwe gushika hano kino kiganiro kigeze. Hari icimviro ushobora kuba wabonye, hari ikibazo ushobora kuba ufise, raba neza na neza musuraza kubona commentaire ahantu ziri ucandikemo iciyumviro cyangwa ikibazo wowe ufise. Mwumvise
yuko yatwemereye ko azogaruka navyo bibazo byose muvume ngo murafise mashaka kushira ama commentaire je nzovyandika n'akakaramu kugira ngo nzobimubaze niyagaruka hama wibuke kugira subscribe akaba ari mbere ubunye Yagatech wibuke kugira subscribe usangize iyi nkuru abagenzi bawe kugira ngo bashobore kwimenyera vyinshi ku muvyeyi ku mumama Shani Queen apaka yuko ari muririmbyi hama tuzosubira vuba cane Imana ibandanye bampezagirira ndabakunda mugiraho muba mwubahwe Imana ibahezagire abansi babaje kure Imana ibagendera imbere abamarayika babarinde ciao bye bye